Turabifurije kubandanya kugira umunsi mwiza abanywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho, tukaba rero tubazaniye ayandi ayo mugiye gukurikira narabana n'igisata ca politike. Mu minsi ibiri iheze niho twabagejeje ko inkuru y'ingene Hussein Rajab akiriho, ndetse twabayagiyemo vyinshi bigiye bitandukanye ku mabanga abantu benshi batamenye, ariko rero turagira ngo muri uyu mwanya dutangure murabe ako gasanamu neza. Ni ifoto rero ifise insiguro zikomeye twisunze ibihe abarundi barimwo uyu munsi. Kuri iyo sanamu rero hari mu mwaka 2006 amakuru w'umugambwe CNDD-FDD Hussein Rajab yari yagiye mu Rwanda gushigikira mugenzi we mukuru w'umugambwe FPR Paul Kagame mu rugamba yarimwo rwo kwigobotora muvyara w'Ubufaransa, nk'uko rero biriko biraba uyu munsi hirya no hino mu bihugu bitandukanye vya Afurika, aho Ubufaransa bwagirizwa kuryanisha abanyagihugu b'ivyo bihugu kugira bushikire inyungu zabwo. Ku bw'amaso y'abantu abona hafi ntivyumvikana ukuntu igihugu gito kandi kikiri mu nzira y'amajambere nk'u Rwanda cari kwihanga igihugu c'Ubufaransa kizwi nka kimwe mu bihugu vy'ibihangange kw'isi, ariko ku bari bafise imbono ya kure bari bazi ko agahugu k'imbaga nto Dawidi gashobora gutsinda hasi ingagari y'umugabo yitwa Goliyati. Tube turaretse ivya Daniel na Goliyati, ku bwa Hussein Rajab rero kuja gushigikira umugambwe FPR Inkotanyi ku izina rya CNDD-FDD kwari ukuja kumwera ubwanwa uwari yaramoye Rwabo. Mu nkuru rero ziherutse twaranabagijije koko mu bihe vy'urugamba rwa CNDD-FDD Major Petero Buyoya yabonye intagweka ku rugamba za FDD zimubujije agatuguta, yagiye rero gusaba ubufasha mugenzi we Paul Kagame wanje rero kumwibutsa amagorwa shingiye ku kahise k'u Rwanda mu 1994 mw'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi, musaba kumufasha kugira Abatutsi bo mu Burundi nabo ntibahonywe n'akarwi k'abicanyi b'Abahutu. Nk'uwaseserejwe rero n'ivyabaye ku wiwe, Paul Kagame yabwiwe rimwe yumva kabiri, niko gutangura kugaba ibitero ku ntagweka aciye mw'ishamba rya Nyungwe rifatanye n'ikibira c'Uburundi. Uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD bwayemuguye mu gahundwe kubona hari ikindi gihugu kije kwivanga mu njyane z'Abarundi. Amakuru rero akavuga ko Hussein Rajab yaciye afata urugendo aja mu gihugu ca Afurika y'Epfo gusaba umuhumure Nelson Mandela ko yofashanya n'izindi ndongozi za Afurika n'izo mu yandi mahanga gusabira umuhari FDD kwemerwa nk'uharanira demokarasi, bareke kuwufata nk'umuhari w'iterabwoba. Umuhumure Mandela yarabishitse ko vuba na bwango inshuti za Rajab n'abategetsi bo muri Afurika barakoze ibishoboka vyose araja kubona na Paul Kagame. Mu ntahe yiwe rero Rajab yavuze ko yabajije Kagame ati ni gute umugwanyi yubahuka kurasa abagwanyi bagenzi be, akavuga ko yashatse kubaza Kagame ukuntu yaciye mu buzima bw'umugwanyi ariko akagwanira agateka kiwe, kaba yubahutse kurasa abandi bagwanyi nabo bariko baharanira agateka kabo, ahenzwe n'umunyamacakubiri nka we. Ico gihe rero Rajab akavuga ko yabonye amosozi yiretse mu maso y'umwe mu bo bari kumwe ku bw'agahinda k'urugamba. Avuga ko Kagame rero yaciye asohora atejwe protokole bose asigarana na Rajab gusa, batangura kuyaga ico yofasha FDD. Hanyuma Kagame rero yumviye imigabo n'imigambi vya CNDD-FDD izokora igeze ku butegetsi, harabona ko Burundi bugiye kuzoba Edeni y'ukuri. Kuva ico gihe u Rwanda n'umugambwe FPR Inkotanyi baciye bafata mu mugongo urugamba rwa FDD gushika ashitse mu gihugu, ndetse rero harabaye gushigikirana kandi cari n'icizere ko umugera w'amacakubiri ariko raranduranwa n'imizi muri ibi bihugu bibiri. Umugabo yubaha ijambo ryiwe Hussein Rajab ntiyari guterana u Rwanda n'umugambwe FPR Inkotanyi, kandi nabo bataramuteranye mu bihe vyari bigoye. Niho rero bamwe mu Barundi b'amacakubiri bita ko ari Abatutsi b'imena baryoza Rajab ko yita mu bita muraba mu kuja gushigikira u Rwanda mu cuka kibi rwari rufitanye n'Ubufaransa. Abo banyamacakubiri rero b'Abatutsi bari bashigikiye Faransa kuva kera aribwo bwamye bubakingira mu mabi bagiye barakorera Abarundi, bikanka ko bakurikiranwa mu butungane haba ubwo mu Burundi canke mpuzamakungu. Abanyamacakubiri nyene badibora bisomera agacupa mu bubare ko hako igihugu corongorwa n'umuswahili cofuma gitembagara. Bamwe bati
yaba umuhutu ariko ntaba umuswahili. Abo nyene nibo bavuze bati iyo Ndadaye yaba umunyabururi ntiyari gupfa. Uretse umugera w'amacakubiri y'ubwoko weruye mu Barundi, hariho n'amacakubiri y'amadini agisibije rwose, kugeza aho bari abarundi bumva ko igihugu cofuma gitabagara hako gitezwa imbere n'umuyisilamu. Nubwo rero bari bazi ko Rajab yonagura Uburundi, baremeye bafashanya na Nkurunziza kugira batuze umuswahili, Uburundi bupfume butabagare. Bukeye rero wa Nkurunziza ahindukira guhonya ya miryango yabo Batutsi. Atana n'isoni rero Abatutsi nyene batutse u Rwanda na Kagame ko bihanze Ubufaransa, barubahutse baja gusaba ngiro umwe baryoza ko Kagame nk'umushingantahe w'iteka n'ijambo ararenza ko arabakira. Niho Rajab rero yabakora kwitama ati nahora numva ko Abatutsi ari incabwenge, ubwo bwenge nibwaba ari ubwo ntaco mundyanye. Amakuru rero dufise yavuga ko ubwo bw'ayo macakubiri bwababaje cane abategetsi ba Tanzania n'umugambwe uri ku butegetsi CCM, kuko bafata Hussein Rajab nk'umwana wabo biciye kuri nyina muvyara yoba yari afise amamuko mu gihugu ca Tanzania. Igihe rero yari mw'ibohero rya Mpimba, hari n'intumwa z'umugambwe CCM zagendeye Rajab zimuzaniye ubutumwa bw'abategetsi b'ico gihugu. Harageze rero aho bamusaba ko yoreka Abarundi bagatembana n'igihugu cabo bakaja muri Tanzania kubafasha guteza imbere ico gihugu k'Abarundi ari imburabugirire. Bivuga ko Rajab rero yabarahiye ko adashobora guheba Uburundi bwamwibarutse, kuko gutinya akarwi gato k'abanyamacakubiri kugira ko yizeye neza ko Abarundi benshi bifuza ineza y'igihugu ahubwo babura ubaja imbere. Amakuru nyene akavuga ko igihe Nkurunziza afungiye Rajab, Tanzania yashatse kugara imbibe z'igihugu ihana n'Uburundi kugira Abarundi bishwe na kigoyi kuko bube gito bwabo, ariko Rajab rero yarisaba ko itohora abanyagihugu bato ubukozi bw'ikibi bw'akarugi gatoya, kandi iyo nzara yoza gushikiriza inkozi z'ikibi. Abarundi bato rero barahonye. Twongeye rero turabwirwa ko igihe hategurwa no gusohora Rajab mw'ibohero mu mpera za 2014 no mu ntango za 2015, Tanzania yari yamusavye ko vyotegurwa agasuka nk'ugiye kwivuza nawe aranka. Ivyo Tanzania yari yabivuga kuko itari yizeye ko Abarundi bamusohora ibohero bakamukingira ntibamugandagure, ariko we yabwiye abategetsi ba Tanzania ko Abarundi bamwizeye bakamushigikira mu rugamba rwo guhabuza demokarasi nawe abizera. Hari n'abaryango ba Rajab boba baramusavye ko Abarundi n'imitima yabo yishwe n'amacakubiri yobihuza, kuko hari intashima karaba ahandi aja gufasha abazi agaciro kiwe. Nabo rero arabahakanira avuga ko atohemukira basheshe amaraso yabo kubw'Uburundi, bamugariye mu ntambara, abahaburiye ababo n'abahaburiye ivyabo. Akavuga ko rero igihe cose hazoba agihema hakaba hakiriho Abarundi bagiharanira ineza y'igihugu nabo bazofashanya nabo gushika iyo neza ibonetse. Amakuru y'ibanga rero twaronse avuga ko wahoze arongoye Uburundi Jean Baptiste Bagaza yigeze kuja kuramutsa Hussein Rajab mu Mpimba, kuko yari yarumvise ko hari umugabo w'ivyumviro bikomeye. Bamaze kuyaga Bagaza byaramushimishije kubona hari Umurundi w'indongozi afise ivyumviro vyo kubaka igihugu nkawe. Yatumye umukuru w'igihugu Bagaza azanira Rajab dosiye zibitse imigambi y'iterambere yari afitiye Uburundi yatembagajwe atarishira mu ngiro. Iyo migambi Bagaza yavuze ko yagimye izindi ndongozi harimwo n'ab'iwabo i Bururi, kuko yasanze ubwenge bwabo bagorokera ku nda zabo gusa. Bivuga ko imwe muri iyo migambi ariyo turiko turumva ubutegetsi bwa Ndayishimiye buriko burashira ahabona kuzoja mu ngiro mu minsi iri imbere. Amakuru rero kabura mu begere ubutegetsi bwa CNDD-FDD avuga ko kwiyegereza abayoboke b'idini ya Islam biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye vyoba biri mu nteguro zo gukuraho kirazira yahora ivuga ko ata mu-Islam ashobora kuramutswa Burundi. Ayo makuru rero naremeza ko bishitse umu-Islam ngo azoramutswa Burundi akaba ari ngo Hussein Rajab, hari ikindi kintu ngo cahora kirazira kizoca gihinduka. Ico naco nuko rero ayo makuru abivuga ngo umukuru w'igihugu n'utuzazotangwa n'umugambwe na systeme ya CNDD-FDD, ngo umuhango Rajab ubwiwe ngo yatanze kuva CNDD-FDD ishika mu gihugu kugira ngo hazohinyuzwe imvugo y'abiyita abahutu b'indyamunyu bavuga ko ata Burundi bwosubira kurongorwa n'umututsi. Ubwo Rajab rero yaremeje ko umututsi azoba indongozi y'akarorero, kubwo buryo ngo abahutu bwabo bazomukeza ku butwari bwiwe. Ubwo rero ngo vyoba bikiri mw'ibanga ntangere, umututsi ngo yoba yaratanguye gutegurwa binurwanurwa ko yoba azova mu mashirahamwe yigenga kandi akunzwe n'Abarundi benshi. Inkuru y'agashinguracumu rero
yadushikiriye ivuga ko hari abahumure bahanuye Hussein Rajab ko imbere yo gutabara Burundi yobanza bakareka rukabuzurira ko rugingo baciye gusoma nturi gaheza rero akabatabara gutyo bakazokwama umuzirikanyi wo gushima kuko burya ngo benshi mu Barundi iyo bavuye amaso buraca bakayagukanurira. Abanyarwanda barayamaze bati umwanga kumva ntiyanze no kubona. Igihe Nkurunziza ye ngo yasambagura CNDD-FDD muri 2007 Abarundi benshi rero baramukomeye amashi. Hari n'abamufashije bitwengera bati gute mu rwe bamutiza umuhoro. Nkurunziza yari amaze gusambura CNDD-FDD ngo yaciye atandukira indi migambwe yuzuza za nyakuri mu gihugu munyuma rero ngasambagura igihugu. Ngo rero induru n'amarira nivyo vyuzuye mu Barundi kuko bose bashikiriwe n'isigana ry'ibibazo nta bantu binda bakiriho. Benshi rero ngo bariko komora bagacira kuri Evariste Ndayishimiye mwagiriza ko ari we abariye. Yemwe ngipfu n'imfane birajana wariyabagije ko Nkurunziza yamwise samurarwa amuraga igihugu kigeze ku mfiro. Ngo bariyabagije ko igihe Neva yari umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Nkurunziza yamutegetse kwemera ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryabereye Ngozi n'ivyarivuyemwo vyasambura umugambwe yagwaniye. Kubw'agahinda kenshi Evariste Ndayishimiye yarakoreye amusozi mu mwambaro wa generala. Benshi mu Barundi rero baramutwenze ko ateye isoni kubona intwanzagabo irira ariko we yarazi ko hari byinshi bigiye kononekara. Umunsi nawe rero aboneka kenshi ariko aratera inkuru zitwenza agatwenga akeguka. Mu gihe rero bamwe mu bamutwenga ariko haririra umugambwe n'igihugu nabo bariko bararira. Ubuzi ivyo avuga Neva aremeza ko Burundi ari ubusitani bwa Edeni bivuye ku vy'Imana ngo yaduhaye twovyazamo umusaruro ngo ariko kubw'amacakubiri y'akabarande ubega itonde inzigo byuzuye mu mitima y'Abarundi ngo bishinga gushihana hakurabana neza rusange ngo nico gituma rero ngo Burundi buriko buhinduka umuriro udahera Abarundi bakabibona. Burundi rero ngo ntibuzokizwa n'uva mu bwoko ubu idini rica nk'intari ngo uzokizwa rero n'umugabo ashoboye guhagararira ineza ya bose ukosheje hagahanwa kugira ngo rero bikebure abandi. Hari n'umwe rero mu bihebeye Imana yavuze ko Imana idashobora kwakira amasengesho y'Abarundi basenga buzuye amacakubiri n'inzigo mu mitima yabo. Kugira ngo agakumva ntiyanze no kubona canke agasozi k'intahanurwa ngo kahiye abagabo babona. Ibyo rero niyo nkuru ya mbere twari twabateguriye muri iki gice c'amakuru agezweho. Mu bindi rero bigiye bitandukanye reka tugere kuri iyi nkuru n'ubundi ivugwa mu gisata co kwiyunguruza. Ubuyobozi bw'igisagara ca Uvira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bwarisubiye rero bwemerera Abarundi ko basubirayo kugurayo igitoro. Inyuma rero y'indwi Abarundi rero bakomerewe kurondera esansi muri ico gihugu co mu burengero kandi mibe n'u Burundi bitewe n'uko rero mu Burundi esansi canke peteroli yoba yari yabuze. Iyi ngingo rero yafatiwe mu nama yahuje ubuyobozi bw'igisagara ca Uvira, imiryango idashamikiye kuri leta, abadandaza esanse n'abafite amasitasiyo hamwe n'inzego zitandukanye zikorera ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'igihugu c'u Burundi. Mu bindi bigiye bitandukanye mu gihugu ca Kenya inyuma y'uko rero perezida w'igihugu ca Kenya William Ruto yoba hinduye leta yiwe ndetse akirukana abashikiranganje bose uretse abashikiranganje babiri. Imbuga ngurukana bumenyi rero zikaba zarabaye n'intwari ikomeye mu gutunganya no gushira mu bikorwa ingingo z'urwaruka rwa Gen Z rwateguye imyiyerekano yo kuzana impinduka mu gihugu zirimo gusaba ko Perezida William Ruto ava ku butegetsi ariko we akaba yarabihakanye avuga ko borondira amatora azokurikiraho. Imiduga ihenze, indege za kajugujugu z'abantu ku giti cabo, ibirundo vy'amafaranga n'ibifovya vyayo ndetse n'imibereho y'abarwizatunga bigaragazwa n'abashinga amateka bo muri Kenya rero vyakijwe ku mbuga za TikTok na X ndetse biraduza uburakari n'agashavu mu rwaruka rwa Gen Z rwarwigurukiye kwiyamiriza izamurwa ry'amakori n'amatagisi mu kwezi guheze. Ndetse biba vyateye rero n'umukuru w'igipolisi muri Kenya
kwivana ku butegetsi ndetse akaba yatanze imihoho rero inyuma y'ivyo bihe bikomeye Kenya yari irimwo muri iyi minsi. Duhereze kuri iyi nkuru ivuga ko miliyaridi 46 z'amarundi ariyo noti leta yahaye ibiro bijejwe gusansuma kugira ngo itunganye ibikorwa vya rusansuma bene gihugu, uburaro, uburimyi hamwe n'ubworozi. Sayo gusa no muri ya mafaranga ategekanywa gukoreshwa na leta mu mwaka 2024 gushira muri 2025 yaratanze miliyaridi 20 zirenga gatoyi. Nicola Ndayishimiye n'umunyamabanga w'umutwi ujejwe gutanga intumbero y'itunganywa y'iryo rusansuma ati basavye yuko ubwo buryo bwokoreshwa neza bugakora ico bwagenewe. Yabishikirije kuri wa gatanu inyuma inama yakoranije abahurikiye umurwi ujejwe gutanga intumbero y'itunganwa rya rusansuma mu rwego rukaba busanzwe urongoye n'umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca. Tubibutse ko rero rusansuma izotangura kuwa 16 kwezi k'umunani 2024 isozerewe ku w'indwi kwezi kw'icenda 2024. Tukengurukiye mwese mwadukurikiye muri aya makuru, mbasaba kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Iyi ni Mboneshakure ya Hejuru TV, Imana ibahezagire.